Amen. Ndamukiriza umuntu hero ndi wambwira uti Apotre akuramukije amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo. Ndabakiriye mwese mu bwiza bw'Imana, ndabakiriye mwese mu bihe bidasanzwe. Ndiko ndasenga nagumye numva Imana inkonfirma mu mutima yuko ino ndwi igiye kuba indwi igiye gusiga amateka mashasha ku buzima bwanyu. Mwami Imana nzaniye igicapo c'ikiyaca amagufa yumye. Ezekiel yarabwiwe ico akora. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo nuko haza umuyaga uhuta uvuye mu mpande zine. Umuyaga Imana yarungitse n'umuyaga tubona canke n'impumeko y'Imana. Nzoro nkwanya kwivuga muri no ndwi kugira wewe na jewe uyu munsi dushobore kuba turiho, ari naho tugiye gukura na teme y'uyu munsi tuvuga agaciro k'amaraso mw'isi y'imwemu. Amaraso ntiyapfuye kuba muri twebwe gutyo nyene, amaraso yavuye canke yazananye n'umushaha. Imana yararemye mu gice ca mbere c'itanguriro impemu y'umuntu. Mu gice ca kabiri Imana irema umubiri w'umuntu. Ariko umuntu acibaza ikibazo, amaraso yavuye hehe? Amaraso yazananye no kuremwa k'umushaha. Nico gituma amaraso nivyo agaragara nk'ikintu kiri physique canke kiri materiel, mugabo afitaniye isano canke ahujije afatanye n'umushaha. Iyo umuntu yapfuye bavuga ngo il a rendu son esprit, son âme. Iyo umuntu agize muhaja kava, amaraso akamye, umushaha ucugenda. Umushaha wazananye n'impumeko y'Imana. Imana yarahumetse, bivuga ngo umuntu acaba ufise ubugingo, acacika a living being. Icatumye agira ubugingo ni kubera impumeko y'Imana. Muri Ezekiel tubona mu gice ca 37 Imana imaze guhumeka, yaravugishijwe, hanyuma Imana irahumeka. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo nuko amagufa, imitsi, inyama bitangura kuronderana. Ndakuniye ijambo ry'Imana rivuga ngo ayo magufa yumye acavamwo ingabo zikomeye. Iyo umuntu abuze ihishurirwa mu buzima bwiwiwe, ashobora kuba ari umusirikare, mugabo ikiguha ku umusirikare akomeye n'impumeko y'Imana, nihishurirwa Imana iha ubuzima bwiwawe. Ino ndwi n'indwi zoba yuzuye amahishurirwa menshi cyane gose. Benshi muri mwebwe, pour ne pas dire mwese, hari ibivyo mugiye kumva ari ijyambere mu vyumvise. Mugabo kandi ibi nivyo bigiye kuguha wewe nko Imana yaremye, nko Imana yaguze. Tuzovuga ibijanye n'isoko mu buryo bw'imwemu, kuko turi ngaha kuko twaguzwe. Agakiza kacu ni kapfuye kuza gutyo nyene, hari aho tubona kavuye. Ivyo turonka umwanya wo kubivuga. Rero shaka kubabwira kino kintu, ino ndwi izodusiga turi ingabo zikomeye. Turi abantu badashobora kunyeganyizwa n'ikintu na kimwe. Turi abantu batarondera ubufasha, ariko turi abantu baronderwa kubufasha. Ino ndwi igiye kudusiga aho ibibazo vyinshi tarufite inyishu mu buzima bw'iwawe ugiye kubironkera inyishu. Numva amen mezereza muri ro kibanza. Ino ndwi igiye kugusiga aho umuntu wese azokubona, azokwibaza ikibazo habaye iki ku buzima bw'iwawe. Urazi nivyo hari misi tubamwe, mugabo hari misi iba imisi dasanzwe ku buzima bwacu. Hari misi dusigira amateka, hari misi dusigira novuga amakado canke ingabire, hari misi idusigira ubuzima tutadusanganywe mbere. Iyo ndiko nditegereza guhamagarwa kwiwanje, ndashaka kubwira ibihe n'amatariki n'imyaka vyabayeho ku buzima bw'iwanje, mugabo kandi vyansigiye ivyo novuga uyu munsi biriko biratuma benshi bahabwa umugisha, benshi bahezagirwa, benshi bagirirwa neza. Uyu mwaka wa 2026 uje ari undi mwaka wundi nawe ufise ivyo utekeyemwo bindi bigiye gutuma ubuzima bwacu butaguma aho bwari buri.
Imana ishimwe cyane. Haleluya. Kimwe nzoba jene no kubona udafise aho wandika, udafise Bibiliya yiwawe usoma, udafise ikaramu yiwawe kugira ngo usurinye canke wandike. Ivyo kamwe ndabikubwiye bizonjene. Nico gituma nasavye kano kameza kugira ngo nicare. Iyo nicaye mbashaka kubaganiriza, uravyumva, mbashaka kutaba umvuga butumwa, sibashaka gusa kuvuga gusa kugira ngo nyene uve ngaho umva unezerewe, ariko mba nifuza gufatikanya n'Imana mu kurema ikintu kidasanzwe mu buzima bwanyu. Numva amen meze neza. Haleluya. Rero tugiye kuvuga agaciro k'amaraso mw'isi y'imwemu. Agaciro k'amaraso mw'isi y'imwemu. Hano nzovuga ibintu bitatu bikomeye cyane. Ubwa mbere na mbere tuzovuga amaraso, ariko twavuze amaraso mw'isi y'imwemu. Uyu munsi ngiye kuvuga icarico isi y'imwemu, ico bwiza gutaroko kenshi n'amajambo dukunze gukoresha, the spiritual realm canke dans le monde spirituel. Twumva aya majambo cyane, mugabo insiguro y'isi y'imwemu ni iki ku buzima bwacu. Hanyuma nzovuga amaraso, of course, ariko ndashaka kandi rero n'ubusumbasumbane bw'ibiciro mw'isi y'imwemu, kuko amaraso ntafise agaciro. N'amaraso ubwa nzovuga ibintu byinshi andiko ndashaka kubatera amatsiko kugira ngo wumve ko umunsi uzosiba uzoburasa ibintu byinshi cyane, kandi ndashaka kutaturo tuva turiko turavuga amaraso si amaraso y'ubwoko bumwe. Amaraso y'uwaba ashobora kuba adafise valeur imwe n'amaraso y'uwanje mw'isi y'imwemu. Amaraso y'umwana wawe aratandukanye n'amaraso y'uwawe. Amaraso y'umuntu ashaje aratandukanye n'amaraso y'umujene nyene yuzuye, uravyumva nyene ubuzima. Amaraso y'umumaraya aratandukanye n'amaraso y'umukobwa akiri sugi. Amaraso y'inkozi y'ikibi aratandukanye n'amaraso y'umwinosa. Sinigenda kiva mu Kirundi ya okay. Vyose twovyita n'amaraso, mugabo ayo maraso nafise valeur imwe imbere y'Imana. Haleluya. Hanyuma n'ibindi vyinshi tugiye kuvuga, ariko uyu munsi ngiye kugira introduction, mvuge ubwa mbere kuko ivyo ngiye kuvuga byose bizoba bihagaze hano hantu, kuko umva amaraso mw'isi y'imwemu afise igiciro cayo bitandukanye n'igiciro c'ikindi kintu ico ari cyo cyose. Hari ibintu byinshi mw'isi y'imwemu bifise amavaleur, tuzobibona umwanya ni wadukundira. Mugabo ubujengiye kuvuga amaraso nk'igiciro kiri hejuru. Mw'isi y'imwemu amaraso afise igiciro kiri hejuru cyane y'ibindi bintu bindi dushobora kuzobona cyangwa tugiye kuzorabira hamwe. Mugabo ahanini munyemerere ndababwire gatoya definition y'isi y'imwemu, kuko uyu munsi niho ngobabwira ejo nose ntangura kwinjira mvuga kugira ngo ushobore gutahura neza tuvuze agaciro k'amaraso niki kibaba ariko baravuga. Hari abantu benshi muri kino kibanza ukuja imbere kwawe kubujijwe n'amaraso ufise. Ivyo zoro nkwanye kubivuga. Ico uri uyu munsi nico amaraso yawe atanga ko raporo mw'isi y'imwemu. Umunsi umwe Kayini yica uwo bavukana mutoyi witwa Abeli. Ijambo ry'Imana ritubwira no mw'isezerano rishasha, cyane cyane dusomye yaba mu Maheburayo, dusomye mu vyashuro Yohana, amaraso ya Abeli yasesetse. Ijambo ry'Imana yatubwira ukungene Yesu yaragarutse ko ivyanditswe biragaruka ko n'amaraso gushika n'uyu munsi akivuga. Ahari amaraso avuga. Narigeze kubabwira ingene ibicaniro bivuga. Ubu nzobabwira the voice of the blood. Ingene amaraso ufise avuga. Amaraso ufise uravyumva asura kukuvugira neza cyaka kuvugira nabi. Urashobora kusumbwira ati none amaraso ya Yesu nayo akora iki ko ayo twakire muri twe kubera kitwa matugira sensen. Kubera ko Yesu yavuze ngo dukoranye tuze twame igihe cyose tunywa ku maraso, kubera ko twuma tunywa ku maraso yiwiwe. Ivyo byose ni ibintu tuzokwegeraniza hamwe muri nondwi kugira ngo dutahure neza agaciro k'amaraso mw'isi y'imwemu. Bese muzotara ko turiko turavuga ascension, ingene ascension yabidakunda
utabanje gutorera inyishu ikibazo cy'amaraso yiwawe. Sinase ko wakijijwe mugabo gukizwa ntivyaciye bihindura amaraso ufise. N'uyu munsi amaraso ufise aracava kwa Muhondogo, Gaspar na Nibogora Space, uwo ni jewe ndiko ndababwira. Uko ndeya jewe ndi mugufi kubera ko mama wanje ni mugufi. Jewe ndirabura kubera ko amaraso ya papa ari muri jewe yatumye yirabura. Haleluya. Nababwiye amaraso ikini wagitahura gifatanye n'ukubaho kwawe hano muri nose. Zobaha ivyanditswe vyinshi cyane ijambo ry'Imana ritwereka ibi binyegezwa benshi batigeze bamenya. Ijambo ry'Imana ratubwira yaba mu itanguriro, yaba mu Barewi, yaba kuvayo, yuko ubugingo bw'umuntu, la vie de l'homme est dans le sang. Bavuze ubuzima bwawe ko buri mu maraso, ariko mugabo kanza kurondera amaraso nayo ari amaraso tubona umengo ari mu mavene yacu, ari mu mitsi yacu, mugabo amaraso yacu ni yari mu mushaha wacu. Sindiko muri ko muranyumva. Vyumvikana neza ko ubuzima bwawe ntushobora kudekonekta n'amaraso ari muri wewe. Kiretse umenye irishurirwa tugiye kurabira hamwe cyicu usabwa gukora kugira ngo ushobore kurectifya ibintu. Haleluya. Haleluya. Kubera iki uwitwa Yezebeli atashaka amaraso y'ikindi kintu ariko yarondera amaraso y'abavugishwa? Kubera iki specifiquement amaraso y'abavugishwa? Kubera iki mu gihe cya kera sisezerano rya kera, même na avant y'isezerano rya kera, kuko hari ivyo Imana yitiza munsi y'ubuherezi bwa Lewi, mugani byari bisanzwe bihari imbere y'ubuherezi bwa Lewi. Kubera iki tugira tubona Imana isaba amaraso y'intambwe ku gicaniro? Kubera iki igitungwa Imana saba ko amaraso yacu ariyo aseswa ku gicaniro? Cyabwiza kuba ari gitungwa. Haleluya. Nzovuga ibintu byinshi muri nondwe ndiko nabatera amatsiko kugira ngo mumve ko mutabwirizwa gusiba kandi muzane aho mwandika, kuko ubuzima bwacu buragiye guhinduka mu izina rya Yesu. Okay, reka rero dutangure tu definise d'abord isi y'imhemu. Uyu munsi kubw'ubuntu bw'Imana ndagiye kwigisha ikintu hari bwigere nigisha. Iyo mvuze ko ngiye kwigisha ikintu hari bwigere nigisha, mbashaka usabe mwe mu Imana aguhe gutahura. Isi y'imhemu par définition ni kirere Imana yaremye, hanyuma igera yuko gikoregwamwo ibituma ivyo tubonesha amaso bishobora kubaho cyangwa bishobora kugaragara. Ivyo tubona byose hano muri nosi, icamaso bashobora kwitegereza cyose, ico kintu cyavyawe n'isi y'imhemu. Isi y'imhemu ni gitereko des choses visibles. Isi y'imhemu ni ikibanza, munyumvirize neza, ivyaremwe vy'imhemu bihuriramo bifata ingingo yibiza gukoreka mu isi garagara. Nico gituma ushobora gusanga nk'akarorero umuntu yiyubashe, bigaragara umenga Imana yaramuhaye umugisha, aba mu nzu nziza igeretse ko kangahe, agendera mu muduga wifuzwa budashobora kugugwa n'umuntu wari we wese, ugasanga uwo muntu ari imyanya abwirizwa gufata yo kuduga muri village wabo, akagenda kurondera umuntu yambaye impuzu zitabutse, umuntu atazi kuvuga igifaransa n'icyongereza, umuntu atahonyoye mu ishure, atagira intebe yicara ku gasonga bugari cyangwa akicara ku ibuye, amubwira ngo mpezagira. Ndashaka umfashe kino kintu kize kigende neza. Turiko turahatanira intebe
y'icubahiro, ndakeneye ungirira ikintu, unkorera ikintu, utume iyo ntebe ari jewe nja kuyicarako. Ukompaye abo bantu, kimwe nababwira, ukompaye abo bantu, ejo natanze akarorero k'amafaranga 2, inoti y'ibihumbi 10 n'idolari 100 ry'amanyamerika. Ayo mafaranga uyaravye, inoti y'ibihumbi 10 vy'amarundi niyo iri hejuru. Mugabo ugiye mu vy'agaciro, inoti y'idolari 100 niyo iri hejuru cyane kuruta ya noti ubona kari niniya. Hari abantu tubona hano muri nosi ubitegereje ingene bameze ni noti y'ibihumbi 10. Mugabo hari abantu ubitegereje womengo ntaco bafise, ntaco bamaze, mugabo mw'isi y'imhemu ari dolari 100 ry'abanyamerika. Nubwo atagira V8 agenderamwo, ariko abagendera muri V8 batamufise n'ama V8 bagenderamwo, ashobora no kubica kaba amaserikare yabo. Ivyo nivyo tugiye kurabira hamwe muri kino gihe. Isi y'imwe mana yanje udashobora gutahura imikorere yayo, ofete uzoba umuntu nawe uvuga ngo urakijwe. Uyu munsi amakameshi nakira n'abana b'Imana bakijijwe, mugabo satani arenganya ku munsi ku munsi. Satani atwaza mu nyama ku munsi ku munsi. Satani yuga ivyabo ku munsi ku munsi. Haleluya. Kubera ko ntibaramenya ukungene basaba ijambo mu isi y'imhemu. Isi y'imhemu igizwe n'ibintu bitatu, mwandike bikuru bikuru. Isi y'imhemu bwa mbere na mbere igizwe n'ico nita inama nkuru canke tribunal yo mu buryo bw'imhemu. Sinzi ikirundi kiraza kuma kingora kubera muravyumva nyene ko hari bigoye, mugabo kugira ngo bize kugenda neza nimwandika abakundi Congereza heaven's court. Siniko mu Gifaransa kuvuga la cour céleste. Nta gihugu na kimwe gishobora kuba kitagira ubucamanza. Reka navyite ubucamanza bw'ijuru. Ubucamanza bwo mu buryo butaboneka. Iyo ni parti ya mbere kandi ni gane kinini cyane kigize isi y'imhemu. Turavuga ibibera aho hantu. Igihande cya kabiri gikomeye nico nise intebe z'ubwami. Intebe z'ubwami, les trônes célestes. Icyo turi hano muri nosi gifatanye n'iki ntebe y'ubwami yashinze. Iki nacyo turaza kukivuga mu mwanya. Icyagatatu gikomeye tuza gusangamo rero yateme yacu ni soko ryo mu buryo bw'imhemu, ahabera ubudandaji butagaragara mugabo heza bukagaragara mu nyuma mu bifatika cyangwa mu biboneka. Number 1 is the heaven's court, spiritual thrones and spiritual market. Nta kintu na kimwe ndababwira kitagira icyanditswe kigerekeje. Duhere ku bijanye n'ubucamanza bw'ijuru canke niko twacise ubucamanza, heaven's court. Somera gatoya Zaburi ya 82, duhere ku murongo wa mbere dushike ku murongo wa 6. Zaburi ya 82. Aho hantu niho hatoregwa amategeko, aho hantu niho higigwa ibijanye n'ubuzima bw'abantu, aho hantu niho Imana ikonvoka abo yahaye kugira ikibanza canke kugira ico bamaze hano muri nosi. Aho niho bahamagagwa. Murazi hari byo duratwumva hano muri nosi, mugabo ni ibinyere tuko turasoma mu ijambo ry'Imana. Donald Trump, president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, imbere yuko afata ingingo zimwe na zimwe zikomeye, hari igihe amanza gukoranya abantu badasanzwe
mu gihugu cyiwiwe aho nta banyumba kumi baba barimo les états généraux n'igihe akoranya inama nshinga amateka inama nkenguza amateka n'igihe akoranya abantu bakomeye mu gisirikare bize vy'intambara n'ababa bari muri retraite mungabo banditse amateka dasanzwe mu mateka y'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakabacumako bakicara kubw'iyo ngingo nimba ari igihugu akeneye gutera abantu bo bamwotoriza siriko muri ko muranyumva ivyo tubona hano muri nosi ni gitutu c'ivyo mu ijuru nimba mw'isi ukomeye ari hejuru ashobora gutuma ko abantu yemera mu bijanye n'amategeko mu bijanye n'igisirikare mu bijanye na biriya akababwira ati cyumviro canje nkeneye gutera nkeneye kwiyegurira Greenland nkeneye kuhagira iwanje ndahake Denmark ndahake abahafise ndahagira iwanje territoire yiwanje no mw'isi y'imhemu hari igihe haba conseil spirituel iyo rero iragutse hari byo ntavuga kubera ko atari byo ngomba kwinjiramo uyu munsi hari ingingo ziva aho hantu iyo utari umuntu w'imhemu woshobora kunazimira akarorero hari igihe Imana yashatse kwica imigabo n'imigambi y'uvugishwa mugabo ikirungika imhemu y'ibinyoma hari igihe tubona muri Bibiliya mu gitabo cya Samweli wa mbere Imana iteza imhemu mbi Sawuli kandi batubwira ngo imhemu mbi fasha ivuye hehe kuva ryari hasigaye hari imhemu mbi iva kuhoraho igenda gutera ubundi twumvise ngo ni imhemu mbi twese uva yuko ivuye kwa Satani mugabo Sawuli ntiyari posede imhemu mbi ivuye kwa Satani yari posede imhemu mbi ivuye ku Mana rimwe mu nama iri kiraba Imana ibaze iyo muhemu nguza kubigenza gute ndaza kwihindura imhemu y'ibinyoma kandi Imana cyamubwira ati genda ubikora uko nyene ayico Imana ikeneye gucira urubanza umugabo yitwa Ahabu yari yarongoye umugore yitwa Yezebeli ariko Yezebeli turafise conference tuzogira sinimo ku kwezi aho tuzovuga da Jezebel spirit imhemu ya Yezebeli c'est pas seulement une personne Yezebeli ni intebe Yezebeli ni irembo ni gicaniro Yezebeli ni mhemu niyo mhemu nimba muri ko murabona uyu munsi ishengero ryo mu Burundi rifise akarimbi ni kubera imhemu ya Yezebeli turafise seminaire yavyo mu kwezi ntazi nabwiye ko chaque mois so comment dufise une semaine at least une semaine ya ma conference benaye kubera imhemu mbi ivuye kuhoraho hanyuma kandi baca baramenya yuko iyo mhemu mbi kugira ngo imuvemwo hakenewe umuntu w'umucuraranzi w'umuhanga bagiye kurabaza gusanga ni ka Dawidi yacuraranga imhemu mbi yavuye kuhoraho igaca imuvamwo Sawuli imhemu mbi ziva kuhoraho kenshi Imana iziteza abakomeye abami n'abahambaye bo mw'isi rero mw'isi y'imhemu hariho buno bucamanza bw'ijuru aho Imana ihamagara apana bari bo bose muri iyi heaven's court is not everyone that serve God can have access muri no domaine sabari bo bose ijambo ry'Imana riravuga ngo mbega ritso nokora ntibi akabanga abasavyi banje bishwe ngo abavugishwa nani wowe none umusavyi w'Imana ibintu bingahe bimaze kukubako atakintu kimwe uzi atana kimwe Imana yigeze kubwira none ni ijambo ryayo ribesha urasi iyo kiri umwana uba wumvise ijambo ry'Imana ivuga umengo ni ivy'abantu bose niyo umuntu avuze ngo ni samuragwa automatically batuma samuragwa ni wenyene ibintu byose vyase mugabo umaze gukura umenya ko ushobora kugira access ku bintu vyase so ari we wese ni samuragwa amaze gukura amaze gukamirika amaze kumenya amabanga ataruko
urashobora kuba samuragwa ariko ibya bakabikurira ko bakabiheza. Basamuragwa bangaho uyu munsi bari mwibarabara meme no muzu y'Imana hariho basamuragwa benshi no ngaha barahari. Sindavuze ngo ni wewe ariko no ngaha hariho basamuragwa ubuzima bariko barabaho. Kugiza muri ngo nabomye abaganwa bagendera hasi, abasumba nabo bagendera ku mafarasi y'abaganwa. Ico nico gicapo no uyu munsi kuri benshi biswa karabana b'Imana kiriko kiraba ku buzima bwabo. Kugeza igihe umenye ikiguzi ubwirizwa kuriha cyo gusohora gusieza muri heaven's court, muri buno bucamanza bwo mu ijuru, aho Imana ikoranya abakunzi bayo ikababaza, ikavugana nabo, ikajya inama nabo. Arene urifuza ko tuzogera ku buryo umviriza ibi nibihagaze. Urazi mw'isi y'imwemu titre ecclesiastique mfise nka apotre siyo ima ijambo mw'isi y'imwemu. Mugabo ikimi ijambo mw'isi y'imwemu nihishurirwa mfise n'uburyo ndarishira mu ngiro mu buzima bw'iwanje, n'ukungene ngendana n'Imana ku munsi n'ibimazi namigihe cyose ndiko ndashikanira Imana ku munsi. Ivyo nivyo bimpa igihagararo mw'isi y'imwemu. Uwo ari we wese ashoboye kubikora, uyo muntu arafise ijambo hariya hantu. Nico gituma uzoza gusanga hari abantu n'akarorero ushaka gusanga nta na titre ecclesiastique afise, mugabo afise ihishurirwa pastori we adafise. Azi ivyo pastori we atazi, abona kure pastori we adashobora kubona. Imana ntitoranya ku butoni, ariko mu mahanga yose uyubaha agakora ivyo kugoroka ibihwanye n'ivyo ingingo yashinze zivuga, uyo mu mahanga yose ari hose Imana iramwubaha. Korneliyo nta kibanza yarafise novuga mu buryo bugaragara. Korneliyo yari umunyamahanga, mugabo ivyo yakora vyaragiye vyubaka ikibutsi imbere y'Imana, bituma Imana ituma umumarayika iramubwira ngo genda umubwire yuko gusenga kwe kwashikiriye, kandi ivyo agomba wewe si wo muhinyishu. Ndafise undi mu guverineri wundi azerwa aka karere arimo, niwe shobora gucishiriza, niwe ngiye gucishirizamo. Umarika araza amubona, uravyumva, ariko arasenga, aramubwira ngo mvuye ku Mana natumwe kuri wewe. Ivyo uri kurasaba Imana d'abord, ivyo ukora gusenga kwawe no kugira ubuntu kwa vyaraduze. Bivuga ngo yacinye Imana abo mu nzu yiwe boss. Urazi kugira ngo ugere ahantu abo mu nzu ya boss bubaha Imana hari ikiguzi gikomeye bawarisha. Ibi byose ndiko ndavuga vy'amabanga nyigejwe inyuma y'amaraso nibituzana aho icambe tubiza kunyagira Imana ari abamambre b'imiryango yacu, kuko ni sezerano dufise. Haleluya, haleluya. Zaburi ya 82 ku murongo wa mbere. Siri kwa musomyi wanje ashaka kumfasha. Imana ihagaze mu ikombe ryayo icira abacamanza urubanza. Umviriza, mutuze ngo God presides over heaven's court. He pronounces judgment on the heavenly beings. Hano mu kirundi bavuze ngo icira abacamanza imanza. Umuntu wese abacamanza, si abacamanza ngaha mu Burundi. Abacamanza bariko baravugwa ngaha n'abantu bari heavenly, n'abantu b'imhemu. They are heavenly beings, n'ivyaremwe vy'imhemu. Sabari bo bose n'abantu bafite amanda yo mu buryo bw'imhemu hano muri nose. Siriko muri ko muranyumva? Haleluya. Kandi abo bariko baravugwa tubandije dusoma cyangwa gusanga aba bantu Bibiliya yita ivyaremwe vy'imhemu n'abakijijwe, n'ivyaremwe bishasha, n'abatsindanishirijwe, n'abahora igihe cyose. Munyumvirize neza, barungikirwa abamarayika aribo bajeje kubakorera, kuko biriza muri basubira mu Heburayo 10:14 ngo mbega si mwemu zirungikwa n'uhoraho ngo zigire zikorere abiteze agakiza. Mwene majambo twebwe to mwene majambo hano bari ko baravuga abana b'Imana, kubera ko wewe nkuru munyamubiri, wewe uri cyaremwe kimwemu,
mugabo gifise umusaka ukura afise amaraso hanyuma kandi ufise inzubamo yiswe umubiri. Imana ihagaze mu ikombe ry'ivyaremwe vy'imhemu icira abacamu canke iprononsa urubanza ku vyaremwe vy'imhemu. Isivuga ku murongo wa kabiri ngo how long will you hand down unjust decisions? Muzogeza ryari kugoreka imanza? Muzogeza ryari kuba abantu basinda bibazwa kuri ko bironona imiryango yanyu? Muzogeza ryari ko basimba ndabibazwa muba murunganwe rwanyu? Urumva aha Imana ikirabwira abantu bari sanse kugira icyo bakoze kubw'urunganwe rwabo, kugira icyo bakoze kubw'imiryango yabo, kugira icyo bakoze kubw'ibihugu byabo. Mugabo babona umengo biri abandi, babona umengo nabandi bazobikora, babona umengo nabandi Imana izokoresha. Ndakuze kwabwira kino kintu, ntiwapfuye gukizwa guto nyene. Wakizwa mu buryo bwo kugira icyo witeze. Witeze iki? Witeze ku bwami bw'Imana bw'ima hano muri noze. Kuko ni twebwe twakira ubwami mudasubira kunyiganyizwa n'ikintu na kimwe ngaha muri noze. Ni twebwe Imana ifise. Nizo Paul yandikiye Timoteyo aramubwira ngo nta musirikari yikwegera, nta mukristo yikwegera. Mu gifaransa bavuga ngo dans les affaires civiles. Ibizani gukora ivyo abandi bakora, gusa kwifashisha ivyo abandi bifashisha. Fise abantu muri kino kibanza tuzoronka nibaza ni dimanche maybe, sinzi kariho mu Imana azodukundira. Gushika uyu munsi hari abantu baciwe indasago, kandi abo baciwe indasago ashaka abasenze ubwiza bw'Imana bukamanuka, bamumva bari ko barababwa hahamye indasago ziri. Abo bantu bashaka gutarika ibiganza, duza ntaco bitwaye. Mwabikoze mu kutamenya. Umwe hariya hejuru, 2 ninde wundi? Aha, kubera ikivyo haba kubera iki imisi yose umupfumu ikintu cyambere bwiza gukora ariko kugutsinda sago agutsinda sago kugira ngo agirike, kugira ngo aronka amaraso. Hari abantu bakijijwe hano bakabona ivyabo biriko birateba, mugo umuntu bakorana akabwira tusira amakuru. Hari umuntu erega se umupfumu keje ngo erega se umupfumu ngo yanukuri ngo se umupfumu niki atari umupfumu mugabo afise ibicaniro bimwari manta biva hehe? Mwanyumvise? Umuntu wenyene ubwiwe akarenga kuvyo na Imana ikavuga muzogeze ryari kugoreka imanza, muzogeze ryari gufata ingo zitari zo ngo unjust decisions. Ubundi ni mwari sonse ya mwari bamusha gusyesha muri inama nkuru y'ivysare mu vy'imhemu, mwomenye neza yuko nubwo vyatevye igihe cyavyo kitarashika, ariko hari igihe cyashinzwe aho Imana izovyambika umubiri bikabana na. Abarundi bavuze ngo heza kugoka ibigori bigaca bigira iki? Haleluya, haleluya. Aha, komeza. Achakomeza kavuga ngo by favoring the wicked, mukagira favor, mugashoboza, mukorohereza abanyakibi. Iyo umugorotsi w'Imana atacari karakora, aba ariko araha amahigwe umunyakibi kubandanya akora ibibi vyiwiwe. Hari ibintu byinshi vyononekaye mu buzima bwanyu kuko mwashatse kwiyorohereza, kuko mwase kuri ikiguzi musabwa kuriya. Imana ikakubwira amasengesho ukora ukumva ni menshi, ngaca witwaza y'amaverse abantu menshi akunze kwitwaza y'abanyantege nke ngo Yesu yabirangije byose ku musaraba. Turaza kwibona mu mwanya nimba yabirangije byose ku musaraba kubera iki Yakobo yapfuye yicishijwe inkota, ngo Herode ngo abona ngo bihimbaye ishengero ariyongera. Uribaza ico kintu? Ariyongera. Ngabisha muri Imana ngo ishengero birakanguka ati erega nundi aragenda. Biriva ngo baje imbere y'Imana bamusengera. Ndakunda ico ngeze kivuga muchongeza avuga ngo the prayer was made without ceasing. Bamaze gusenga badaca, bamaze gusenga kugira ngo baronke ijambo in this heaven's court,
mu nyuma Imana irungika umumarayika. Ikintu kizokwereka ko washoboye kumvikanisha ijwi ryawe muri iyi tribunal canke inama nkuru y'ijuru, nukubona ibikorwa by'abamarayika mu buzima bw'iwawe. Haleluya. Umumarayika ashobora kuba umuntu. Hari abantu bakubera abamarayika. Abamarayika nayo Yesu kwivigishije kimwe, sibyo nshaka kuvuga. Hari abamarayika nyine bw'abamarayika. Muriko muranyumva? Umumarayika akaza. Hari abamubona. Jewe ndabazwira amaparition menshi. Rimwe muri 2008 aya mabanga y'ibijanye n'amaraso nayigishijwe n'umumarayika, ndiko ndabona gute ijoro ryose gushika mu gatondo. Ndi muri salo ndiko ndasenga, umumarayika araza ijoro ryose gushika mu gatondo, ariko ambwira amabanga nyigeje nyuma y'amaraso. 2008 narabwiye hari ibintu byinshi ntibitse, mugabo Imana izirambwira ati ubu harageze kiki ugisohora. Amen. Haleluya. Ico gihe sinari apotre. Ico gihe nariko ndahura n'ibintu rimwe, narigeze gushinga iyo ntaye. Turengana ahantu tuvuye gusengera, umukobwa twasengana yari yatanzwe kuko imaze ikuzimu, avomisa ibintu yari ikuzimu. Haniyo makadu ufise. Pastor Christian amuhaye umuntu yiriwe arafasha kuva mu gatondo. Muzokumva ntaye yiwe mu minsi iri imbere. Abantu bagena n'abantu twebwe tutabona kesa bimwemu, ariko bo babona, babaha amategeko y'ivyo bakora, babanywesha amaraso n'amarealite. Umuntu akaryama mu ijoro akarota umuntu amwambitse impeta, avyutse mu gatondo agasanga arayambaye. Mama pastor ciye niyo ntaye nibaza ko bamaze kwimenyera benshi. Harazi ikintu kikamukata inyama ku mubiri, bakavyuka basanga itanda cyo cyuzuye amaraso. Inzoka zaraza kazibura ati ngigiraje, mu nyuma ati yo irankomoye. Ibintu bimeze gutya wenyene ubwiwe mfise ni ntaye hano. Yamaze imyaka haje n'imyaka ingahe uryamana n'inzoka, imyaka 3 ararana n'inzoka. Inzoka barungika mu buryo bw'imwe, mugabo yumva mu buryo bw'umubiri. Hari abantu muhura n'abantu mukibaza ngo n'abantu, ariko atari abantu. Igihe Petero abohowe yibajije ngo ariko ararota, mugabo imaze gusanga n'ivyavure, mugabo wagize gutya wa muntu bari kumwe yamubwira ati kenyera ambara inkweto zawe tugende, umuryango kabiyugururira ngo bageze mu nzira amujana handi amasengesho ariko arasengerwa hahandi. Abaho bashoboye gusaba ubutumire muri Heaven's Court mu nama nkuru y'ijuru, barasikiriza icyumviro cyabo. Ako kanya birivuga ngo agize gutya ngo ntiyaba kimubona, putari umuntu bari kumwe agaragara. Biratubwira abamarayika bagendeye Aburahamu, yarabagaburiye. Umuntu ashobora kurya ikimasa cyose, bari batatu barya ikimasa cyose barakimara. Uwo muntu yari afise umubiri, abantu bari bafise umubiri, mugabo bagize gutya birivuga ngo bari abamarayika b'Imana. Agize gutya adasubiye kubona ati bwa bundi bari abamarayika b'Imana. Bene data, isi y'imwemu iriho kandi iragaragara. Le monde spirituel il est plus réel que même dans le monde physique. Alléluia. Alléluia. Musogeze ryari kugoreka imanza. Andiko ndavuga the Heaven's Court. Ndiko ndavuga bwa bucamanza. Uru n'ugwego rwa mbere rukomeye mw'isi y'imhemu. N'Imana ihoriza. Ubundi Imana ahasi hiba. Imana ntiba mw'isi y'imhemu, ariko Imana irakorera mw'isi y'imhemu. Imana iba hiba. Bijya ba Yesaya babona n'amarepresentation. Imana yashobora kugaragara ngaha kavuga ati ndi ngaha ntuye ngaha, mugabo siho hayo ije kuhama, ije kuhigaragariza kubera abari ngaha.
ubundi nta kuntu kumubwira ngo satani yaraduze ngo kujya avuga tuza kubibona mu mwanya nzoduga nje hejuru y'inyenyeri bijya vyose hanyuma ngo agwa ijya ntambara ntiyabaye Imana iri kirayiraba satani yatereje intambara aho Imana iri hari mw'isi y'imwemu hari amasinzi y'amareka aho hantu hari amaraso avuga ivyiza ya Kristo kuruta ya Abeli hari twebwe abana b'imfura amazina yacu yanditswe mu gitabo c'ubugingo Abayobora 12 guhera ku murongo wa 22 kumanuka gushika kuri 24 n'ibindi vyose. Aha hantu rero niho Imana ihurira natwe itubaza kubera iki ibintu biriko biragenda kujya, kubera iki ubwicanyi bwasaze ahantu muri, kubera iki impfu zasaze ahantu uri. Urazi turi shengero tubwiza kureduiza todo mortalité cyane amamo prématuré muri kino gihugu cyacu. Hariho ibintu bitabwizwa kuba ahantu hari umucamanza w'Imana, hano hari umucamanza, hari inama zitunganye nta karenganyuka. Satani agizwe no kurenganya, ariko abarenganya kubera iki? Kubera kutamenya kwabo. Nguye Samura gwa kiri umwana abatandukanye n'umugabo hari nyene ibintu byose, ariko iyo amaze gukura akamenya ko ari wenyene ibintu byose, aho natangura kujusa uburenganzira bwiwe bwa Samura. Haleluya. Ufise uburoro bwinshi cyane bw'ivyo ntushobora kubabwira. Tubandahanye muzogeze ryari kugoreka imanza. Aha ni muri bwa bucamanza bwo mw'ijuru. Tubandanje dusoma ufite ndabahindo devoir kuko ndashaka kudagira introduction. Ikiri kibanza cya mbere gikomeye ubwirizwa gusiyejamwe atarukura ba victime nka Yobu. Haleluya. Yobu nta kindi yazize kubona bakorana bakamuteranira bagafata ingingo atigeze atumigwa. Igice cya kabiri babwiye ko nibijanye n'intebe z'ubwami. Somera Abikolosayi 1:16. Abikolosayi 1:16. Kuko muri we ariho vyose vyaremewe, ivyo mw'ijuru n'ivyo mw'isi, ibiboneka n'ibitaboneka. Uri intebe z'icubahiro, uri intebe z'icubahiro. Urubwami ntibavuze ngo uri intebe y'icubahiro, bavuze ngo uri intebe z'icubahiro. Mwene macamo si intebe imwe, ni intebe nyinshi. Yesu abwira Petero ngo ndaguhaye imfunguruzo zo mu bwami. Ntibavuze ngo ndaguhaye imfunguruzo bwo mu bwami, ndaguhaye imfunguruzo zo mu bwami. Byumvikana ko mw'isi y'imwe yamubwiye mu bwami, ariko yamubwiye ati ndaguhaye imfunguruzo zugura imigango itandukanye mw'isi y'imwemu, aho ibiboneka biheza bigaca vyuguruka kuko ibitaboneka vyugurutse. Amen. Numva amen message bro kibanze. Iyo vyatunganye mw'isi itaboneka, isi boneka iraheza ikorosa bigatunga. Ikibazo dufise tugomba kuvyugara ngaha ku isi tutabanje kuvyugara mw'ijuru, tugomba kuvyugura ngaha ku isi tutabanje kuvyugura mw'ijuru. Haleluya. Haleluya. Yesu yavuze ngo icyo muzohambira ngaha ku isi kizoze gihambirwa no mw'ijuru. Ariko iryo zama mu Kigiriki avuga ngo icyo muzohambira aha ku isi cyari gisanzwe cyahambiriwe mw'ijuru kizoca gihambirwa ngaha ku isi. Vyumvikana ngo bihera mw'ijuru. Itanguriro rimwe ku murongo wa mbere avuga ngo ubwa mbere na mbere Imana irema ijuru n'isi. Iri jambo ngo Imana irema ijuru sirijya mubona. Imana irema ikirere gitwara ibiboneka. Mwavyumvise? 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 Abaheburayo 11 mwati tugaruka ngahindira gato. Abaheburayo 11 andiko ndavuga iki kirere Imana banje kurema 11:3. Ukwizera niko kutumenyesha yuko ibiboneka vyaremwe n'ibitaboneka. Mucongiza avuga ngo that what we now see did not come from anything that can be seen. And avuga ngo the visible, ibiri visible vyabaye créé à partir y'ibiri invisible. Muyandi masabu hari igitwari biboneka. Uri intebe z'icubahiro.
iyo turi tuvuga ibijyanye n'intebe z'icubahiro, aha rero niho tuvuga ibijyanye no kuganza. Hano no tuvuga ibijyanye n'amaranks, sigenda kivuga mu Kirundi, amagrade, amapete, ingezo. Muriko muranyumva? Ibizanye n'intebe z'icubahiro nukungene tugenda tuduga ku buryo tugera ku rugezo aho Imana iguhindura Imana imbere ya Farawo. Kuvayo 7 ku murongo wa mbere, Imana ibwira Mose, iramubwira. Ubundi Mose yarasheja akagenda agakora ivyo yabwiwe bikagenda neza. Muga mu Imana yamubwira tubirize aho ugeze, ubu ndaguhinduye nk'Imana imbere ya Farawo. Ubu si jewe ngiye kuvuga, ubu ni wowe ugiye kuvuga, kandi uzovuga ni jewe nzoba ndakivuze. Ni wowe mpinduye akanwa kanje, ni wowe mpinduye jewe. Mwana mazama ndakudugije, uru n'urugezo rw'intebe y'icubahiro, ayico uvuga ari Imana ikivuze. Hari abantu hano muri nosi, iyo uri kuritegereza womengo cyane mu bakijijwe, womengo aba bantu ufite nibo mumbabare pu amajambo ngiye gukoresha, womengo nibo bategeka Imana. Womengo ufite sinzi ba mategeka Imana, ufite niba amategeka Imana, baba bageze ku ntebe y'icubahiro aho icyo bavuze. Mbabwira nongaha muri nosi muhora mumva ngo urya yavuze nta wundi asubira kuvuga, ni wafise ijambo rya nyuma. Kurya agushigikiye vyaheze, kurya ari mu ruhande rwawe, fata ko vyabaye, it is done. Ivyo ntavyo muzi. Hariho umuntu ugize amahirwe, uwo muntu akakwemera, ni Imana ibikwemeye. Sigo muvuje no navuga. Hari umuntu yagize ahantu ukibaza none je kwera kinani narabisengeye, mugabo Imana ntibikore, mugabo uyu muntu apfuye ntiyanabisengeye, yavyatuye gusa, mugabo Imana ishibikora araretwe. Uyu muntu aba yageze kuri urugezo rw'intebe y'icubahiro iri hejuru. Mwanyumvise? Uri intebe z'icubahiro. Genda gatoya ivyashuro Yohana 20 ku murongo wa 4. Tuba duhejeje intebe z'ubwami, hamaze tugenda ku gice ca 3. Vyashuro Yohana gushika ngaho turiko turatahurana. Hari cyo muri ko muratahura? No, ubu ntugiye gusenga nk'umwana. Ubu ni wasenga uzosenga nk'umwami n'umuherezi. Amen. Mbona intebe z'ubwami, mbona intebe aho Yohana ariko yerekwa ibiri mu isi mpemu, ngo mbona intebe, apana intebe y'umwami, mbona intebe, hari intebe y'umwami w'abami. Kandi iyo munyumvirize neza, iyo niri mu isi mpemu nayo babwiye. Haleluya. Iyo Bibiri kiravuga, Imana abwiye Mose kuva 33 iramubwira ngo nta muntu yombona, no one can see me and live again. Nta muntu ashobora kumbona ngo asubiye kubaho. Birafisho bivuze. Birafisho bivuze. Nta numwe arabona Imana. Tubona ishusho yashatse kutwiyerekamo. Siriko muri ko muranyumva? Haleluya. Amen. Yohana yaratemberejwe mu ijuru, harantu mubona yabonye Imana. Nese avuga ngo mbona ngwicaye ku ntebe, impuzu we y'igisaga gize ijya ni representation y'Imana. Iyo tugira amavision tubore yabona mu isi y'imhemu, ngabo aho Imana iri nta numwe ahagera, n'abamarayika ntibahagera. Abamarayika bahurira n'Imana mu isi y'imhemu muri form yashatse gufatamo.
mbo ibinzo bigaruka ko hari mbona intebe z'icubahiro mbona abicara kuri zo hari intebe z'ivyubahiro mesherezabe mw'isi y'imwe mbona bicara abamarayika n'abantu ushobora no kubura ngaho wicaye kuri iyo ntebe hari n'abagiye kuzicarako Imana ntiyashimye ko twakira no mahishurirwa kugira gusanga aba information gusa tuko turaronka no ni kugira ngo ducike mu yumvirize neza namwe turabwira haraho abakozi b'Imana ariko hariho abakorana n'Imana. Paul ntiyivuga nk'umukozi w'Imana, Paul yivuga nk'ukorana n'Imana, ko dukorana nayo. Uwo n'umuntu yicaye ku ntebe y'icubahiro. It's a rank, a spiritual rank. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Bimpaye kukindi gihe no kora indi seminary ivuga the spiritual ranks. Urazi no mw'isi y'imhemu mugabo y'umwijima, Paul avuga ngo abo tunigana sabi inyama n'amaraso ariko n'abakuru, acavuga ama ranks. Hallelujah. Hallelujah. Munyemerere gato mu Kirundi biracangana mugabo mu Congereza Abanyefeso igice cya 6 ku murongo wa 12 avuga ngo for we are not fighting against flesh and blood enemies, but against evil rulers. Hatangura the rulers. The rulers are decisions makers. N'abantu batanga amategeko ni nka etat major. Kandi ngo ndabwire ngo aba barulers mubo duhora dusenda mu bantu ntibarimo. Nabyo ngo ndi Rusuferi, hari amademoni ngo ndi Rusuferi. Si Rusuferi. Siri muri ko muranyumva. Rusuferi ntari mu bantu, araboshwe. Sikija buri Imana tubwira mugabo hari igihe azogira iki, azorekugwa n'ibindi bigacanya bindi aribo aba barulers. Icyo gihe niho isi zobona amahano. Ubu ntibashobora kurekugwa kuko twebwe turi ngaha, mugabo icyo bakora barashobora gutanga amategeko. They are rulers. Singo muri ko muravyumva. Atavuga ngo and authorities, abaca bakira ayo mategeko kugira ngo bayashikirize mighty powers in dark world. Aba nabo ufite n'amaregion. Burya hariho nk'ubu nk'akarero hari amadayimoni tutagwana ari mu bantu. Abo tugwana bari mu bantu nabaca bavuga ngo ni mbi zihumanye z'ahantu ho mwijuru. Ufite le demo dora dusenda mu bantu munyumvirize nibo ufite ni rank yo hasi. Kuko ubundi nk'akarero aba ba mighty powers and authorities n'abantu babatwara uburere, n'abantu batwara amaregion. Uja usanga iki gatanya kimwe arico kijejwe umugabane wa Afrika, arico gitanga amategeko ku mugabane wa Afrika. Hanyuma agacaba rero n'utundi diamond rero gushira mu ngiro ivyavuye hejuru, arico gusanga abarundi bose bateza kwikengera. Umurundi ari muri Canada arikengera n'umuntu twera ko amategeko atangwa sisi kumwe bujuri udavuga n'amaranks n'abamarayika. Hari abamarayika baneshwa, mwari mubizi. Hari abamarayika babohwa kandi n'umumarayika yavuye ku Mana. Daniel kasenga vyageze gute? Gabriel yarabojwe kuko Gabriel akora muri ARCT yo mu buryo bw'imhemu. Yaraje arabohwa imisi 21. Imana ikirungika Mikayeli, uwo niwe yakoroye Satani amunesheje. Muriko muranyumva? Yongera abohora na Gabriel. Hari n'abandi bamarayika bandi babohwa. Urumva
ubafise ugahohoterwa kandi bahari, mugabo akavuga ati ye abaje kutugwanya ntitwashobora kubagwanya ngo tubaneshe kandi ari abamarayika. Aya ni amabanga yo mu buryo bw'imwemu, kubera ko urwego bariko. Nicyo gituma hari n'amadayimoni uwavutse ubwa kabiri uyu munsi ashobora kwirukana iyo dayimoni ati turahiye turagiye, mbwa kabiyindi vuga ati hari uwa telefone mu minsi yahera arambwira ngo urumva ngo mutoya wanje ngo harimo imwemu zigayana. Izo rero zigayana izo nazo ziri ku rundi rwego rundi. Nabwiye ikintu kimwe, ibijanye n'intambara zo mu buryo bw'imwemu n'ibijanye n'isi y'imwemu, umudayimoni wanesheje aho muzohurira hose azogusaba imbabazi agende. Na nimushake muhuriye mu kabezi azomenya neza ko ni wewe wamwirukanye uramunesha mu Kamenge. Nico gituma wa muntu yarimo imwemu mbi yaba mu masenga ngo abona Yesu akiri kure, ngo demoni zivuze zivuga ngo duhuriye hega mwana w'Imana kisaha yacu taragera. Barabizi ko ari saha yagena, ariko duhuriye he? Ya mademoni bahungu basike bati Paulo turamuzi na Yesu avuga ati mwe muri bari mwani majambo mwisi mwemu turamenyana. Uwo mwana Pastor Kisari karafasha yamubwiye ngo igihe mu makesha wahamagara abantu basengego, ngo amademoni yamubwiye ngo ntugende hariya kuko urya nta bubasha dufise bwo kumuhangara, guma ngaha. Hari ingezo ibisiriko ndababwira ngo mwumve ko ndigitangaza, ndiko ndababwira mumenye aya maheyarite agiye kubatuma muri ikiguzi gisabwa kuriha kugira ngo musore kugeraho hantu namwe. Icya gatatu kigize isi y'imwemu, isoko yo mu buryo bw'imwemu, the spiritual market. Okay, reka mvuge gatoya amajambo benshi muza gutahura gushasha. Somera Abikono ba mbere 6:20. Aya majambo rero sikomara amaze kuyasoma benshi muri mwebwe, mugabo insiguro mugiye kumira atandukanye niyo mwari muzi. Abikono ba mbere 6:20. Kuko mwaguzwe igiciro, kuko mbwira umuntu ati waraguzwe, mbwira umuntu ati waraguzwe kandi ugugwa igiciro. For God bought you with a high price. NRT kivuga with a high price. Nimba twaraguzwe kandi igiciro kinivuga ngo igiciro kinini, waguriwe hehe? Vyabereye hehe? Ntimumva ko ari ahantu habereye ubucuruzi? Ntimumva ko ari umuntu yaragufise hama haraza undi arakugura uyu munsi akaba ari wagufise? Ntiwumva ko aho hantu yakuguriye hari isoko, hari ubudandaji, hariho commerce habera, kandi aho hantu hariho ibiciro bitano. Nimba bivuze ngo twaguzwe igiciro kinini, byumvikana ko hari n'ibiciro bitoya bitangirwa aho hantu. Hari abantu gushika uyu munsi amamariage yabo, imvyaro zabo, amaperse yabo, inyenyeri zabo, amasezerano yabo adashobora kubashika ko kubera ko batarashobora kugira access kuri iyi soko, hama ngo bariho ikiguzi kinini cy'ivyo bakeneye. Akaro kari simple, umuntu azana sinibuka n'umwana wiwe yarimwe amadayimoni, amuzanira abigishwa ba Yesu. Mwibuke ko hari igihe bagiye barasena dayimoni kandi zirabumvira ngo bagaruka banezerewe. Mwese arababwira ngo ntimunezerwe nuko amadayimoni yabumvira, nimunezerwe yuko amazina yanyu yanditswe mu gitabo cyo. Hari abantu baza ngo nimunezerwe yuko mwakijijwe. Oya, nimunezerwe yuko ku isoko yo mu buryo bw'imwemu murazwi,
muri ya nama nkuru yo mu buryo bw'imhemu murazwi, kandi no ku ntebe z'icubahiro mari musha nimunezerwe yuko mw'isi y'imhemu babazi, bumva icyo muvuga. Numva amen imeze neza. Aho nahambere mugabo ntibari ikiguzi gikomeye, kuko aho bari bagiye sura probation y'umwami Yesu, bari under cover ya Yesu. Munyuma ikindi gihe rero batari munsi y'umutamana wa Yesu idayimoni irabanikira agasha kemeya. Hari gihe twari dusenda idayimoni mugakurakurana. Munyuma Yesu aje ngo abona abantu bariko baregera baza gushengerera, ngo acara ikankamira, ngo ako kanya kiragenda. Abigishwa bahise atariko turafise ikibazo, waraduhaye ubasha bwo gusenda abadayimoni, kandi hari umunsi twayasenze aragenda. None uyu munsi bigenze gute ko twirukanye tukaruha tugahanahana, ariko birangiye iyo dayimoni tugaye itagiye? Wewe urashitse uvuze ijambo rimwe gusa, idayimoni ishigenda. Habaye iki? Yes, nyisho yabahaye très intéressant. Asabira ngo idayimoni be nizi. Vyumvikana ko amadayimoni yose ntari mu ngezo zimwe, ntari mu rwego rumwe. Asabira ati idayimoni be nizi, nta kindi kizirukana atari amasengesho afatikanije no kwizonzera. Mwene mara hari ubuzima uteza kububayemwo, uri ikiguzi kanaka kugira ngo izidayimoni zishobore kukumvira zigende. Mugabo cha tuvuga kino kintu Bibiri tubwira mu musiguzi 10:10, iyi ncabiti ifushe biba bisaba inkomezi nyinshi zo gushimika. Vyumvikana neza yuko iyi ncabiti ikarishe bisaba umwanya mutoya wo kwicira igiti canke kuyikoresha. Vyumvikana ikiguzi uriha mw'isi y'imhemu kiza kugupermeta kuri ikiguzi gitoya hano mw'isi igaragara. Yesu yari yaraye ku musozi ariko arasenga, aba nabo bari baraye ijoro ryose bariko barabokora basinziriye. Usumbwira ko uwaraye ariko arasenga n'uwaraye ariko ararazirana arota, abo bantu bashaka kuronka amarezi bita amwe. Mbwira umuntu nje ati ntibikunda, Imana yacu ntiri injuste. Haleluya. Umwe wese yimbura igihwanye n'ico yabivye. Urambwira ko wisonze shikara amajoro kurasenga, kuzoronka resulta n'umuntu yamari kararya mate midi soir. Urambwira kugira ibizunguzungu vy'inzara kubera kwisonzesha, ukazogira ama resulta amwe mw'isi y'imhemu. N'umuntu ariko aratura imibe, ariko aratumwa ngo inyama ziraha, mbaye wa mukongomani ngo izi kuku nazo. Haleluya. Ntibikunda kw'isoko y'imhemu udafise ibikwiriye ntugura, urashobora gutaha udasumye. Cyo gituma hariho benshi barondera gusuma ibitangaza ntibabibone, hakaba n'uyundi igitangaza yaje gusuma ataha kiroza. Mwanyumvise mwaguzwe igiciro kinini hehe ku isoko mu buryo bw'imhemu. Hari isoko mu buryo bw'imhemu, aha niho hadandarizwa ama-article tutamenyereye hano muri nosi. Aha niho hadandarizwa imyaka, aha niho hadandarizwa amasuccess, aha niho hadandarizwa inyenyeri, aha niho hadandarizwa amafaveur n'amagrâce, aha niho hadandarizwa igikundiro n'igitinyiro, aha niho hadandarizwa amafaveur. Haleluya. Twese twaragira ubuntu bwo kumenya umwami Yesu, mugabo twese dufise amafaveur amwe hano muri nosi. Kandi ibi byose ndiko ndavuga munyumvirize neza, nkayimwe ndavuga by'ibicane. Ugira ngo utabohotse ntuzoja mu ijuru, uzorijamo. Mugabo uzorijamo nkucitse ku icumu. Mugabo ni wamenya no mabanga,
ijuru uzorijamo nk'utabarutse avuye kunyagira Imana iminyago. Hari abantu batanga cya gisuma cyo kumusaraba kijya vrema cyari ivy'ijuru yana kiraricikana kweri. Mugabo hariho n'abandi iyo bageze gutaha babarungikira imikogote nk'aba Eliya, kandi bikamenyekana ati Elisa ntavyo wamenya, amakuru ntayuzi, shobuja uyu munsi Imana iraza kumutora. Hari abantu baza gutogwa, hari n'abandi biyibwa nta kundi akaja mu ijuru nk'uwokowe. Iki jambo ry'Imana rivuga. Je Imana manda Imana yampaye hano muri nosi nukugushikana mu ijuru apana nk'ucitse ku icumu, nukugushikana mu ijuru nk'umujenerali atabarutse avuye mu rugamba aza afise iminyago. Mpameni meze neza muri kino kibanza, bagusasire red carpet uturengana, bavuga ati umusirikare adasanzwe, ingabo iratabarutse, umuhizi aratashe. Hallelujah! Apana gupfa nk'akayabo. Akayabo niko gapfa ntitwumve n'amatangazo yako. Ariko hari abandi kera baravuga ngo iyo umwami apfuye ngo habanyamugigima, ngo hari ibintu ngo bidasanzwe biba. Sinzi ko ari byo cyangwa atari byo. Mungana gunda kubwira ngo mw'isi y'imhemu iyo umuhizi atabarutse avuye ku rugamba ingene bamwakira biratandukanye. Reka nagirize hano Ezekiel 28 usomere uhere ku murongo wa 3 ushikare ku murongo wa 5. Nikoga urusha Daniyeli ubwenge nta gihishijwe uyobegwa. Listen to this. Daniyeli ni ntwaza ngabo, mugabo hano Rusuferi biritubwiye ngo irusha ubwenge Daniyeli. Hano n'abantu bariko bavuga hano Daniel he was, oh God, yari ntwaza ngabo bidasanzwe. Mugabo Rusuferi birivuga ngo nubwo yakorowe arusha ubwenge Daniyeli. Acavuga kino kintu nta gihishijwe uyobegwa. Rusuferi Satani araza amabanga menshi kuruta benshi mu bana b'Imana. Avuze ngo Daniyeli nta gihishijwe uyobegwa. Ku murongo wa 4, ubwenge bwawe no kumenya kwawe byaguhesheje ubutunzi, byatumye urunda inzahabu n'ifeza mu bubiko bwawe. Ubwenge bwawe bwinshi n'ubudandaza bwawe. Tugenda bukebuke. Benshi bazi ngo Rusuferi yakorowe kubera ubwibone. Ubwo n'urugezo rwo hasi mu bijanye n'ihishuriro. Icyatumye Rusuferi agira ubwibone n'ubwenge bwo gukora commerce yagize, bituma agira ubutunzi, ari byo byamutumye akungahara, hanyuma agira ubwibone. Ubwibone sibwo bwabanje kuza imbere. Umuntu yibona abafise igituma yibona. Icyo tuba nta mukene zo kwigera ubona yibona. Uwibona ni uwafise ikintu, ni uwafise yishimirije. Then Rusuferi yagize ubwibone abitewe n'ubutunzi yarundarundanishije inzabu n'ifeza mu biko bwiwe, abiheshejwe n'urudandazwa yakoze mu isi y'imhemu. Nico gituma mwumvise neza nunga muri nosi iboneka umuntu wa mbere atucange abatunzi ntuzosanga abafonctionnaire ehera baratsitaye. Nta musalahiye ashobora kumugwiza tunga kugira ngo umugwiza tunga nuko amasalera ronka ayiyungunganya mwo kugira ngo ashobore gukora ubudandaje. Genda uraba abantu bose, Jeff Bezos numuki n'umudandaji, ba Jack Ma mu Bushinwa n'abadandaji, Elon Musk dufise Starlink uyu munsi aradandaza,
afise Tesla n'abadandaji, nta n'umwe ashobora kuba umutunzi akomeye atadandaza. Babikuye he cyangwa vyavuye he? Mw'isi y'imwemu, mw'isoko yo mu buryo bw'imwemu. Bavuze ngo ku murongo wa 5 ngo ubwenge bwawe bwinshi n'ubudandaza bwawe. Raba kino kintu. Your wisdom has made you very rich and your riches have made you very proud. Ini nuze igizani bavuga ngo you have succeeded in business, in trading. Invest bavuga ngo trading. Mwani majambo Satana akora ubudandaji. Ntiyaronse ubutunzi kubera ko Imana yamuhaye. No, yagize ubwenge bwo kumenya ukungene yiba abafise ubutunzi Imana yabahaye, akamenya ukungene. Raba nk'akarorero, yivye Adamu wa mbere, Adamu wa kabiri acaza abari wamugurira. Wow. Amen. Mw'isi mwe mutamenye ibijanye n'urudandazwa ruba uri umukandida wo kwinyagisha. Hama kandi nta rudandazwa rushoboka ata mamone d'échange hari, atabituma. Uravyumva iyo bavuze ngo monnaie d'échange ubundi gusa sibiga karatasi. No, monnaie nico kintu cyo kigupermeta kwa acceda ku kintu. Uyu munsi hari amafaranga bon, meta bon de trésor. Zimeze gute mu mpere microphone abwiye. Zimeze gute? Bon de trésor zimeze gute? Ni igipapuro bakwandikira cemeza yuko leta igufitiye ideni biciye muri bank centrale. Wavyumvise? N'urupapuro bakwandikira, n'urupapuro s'amafaranga, n'urupapuro. Mugabo ufise amafaranga. Urashobora kuronka credit, urashobora kwacceda uwerekanye. Ntibabona gusa urupapuro, babona ubutunzi. Babona ikintu kikubashije kuronka ikindi kintu. Ukuri ko Satani agurisha. N'umuvunjayi. No mu vy'Imana yamuhoye ni commerce akora. Abona abana b'Imana bakiri ibitamba mbuga, akagura inyenyeri zabo, akagura amafavere yabo, amagrâce yabo. Umuntu ngo ceko kare ngo nakora ibintu bikagenda neza, ngo ariko ngo hari igihe ninjiyemo uyu mwaka wa 2013, uyu mwaka wa 2020, uyu mwaka wa 2025, ngo ambere uyu mwaka mubi, ngo ubu nta kintu nakimwe ngikora ngo gicemo. Kubera ko kare vyakunda ubu bikaba biko biranga. Ntumva ko bahomvye, ntumva ko baguhombeje, ntumva ko hari vyabaye. Rimwe umuntu araza kandi mugwiza tunga afise amamiliyaridi, mugabire umuntu ati ntiza 10,000 ngaho. Ati ntayo mfise, ndashaka kuyagwa kuri mikasha toya, shaka amafaranga wo mpaye muyi wawe. Umumiliyardera akenera 10,000 bivuye mu mafaranga yiwanje ashaka iki? Akene gutwara impemu iherekeza ubutunzi ku buzima bw'iwawe. Ivyo benshi ntavyo bazi. Bashobora ko ari ndongurumva munsengere ngo ntibigicamo ngo ntibigiriki. Umviriza, Imana itwugurura amaso ikwereka ivyabaye mu mijo. Wabonye ngo nta gihishijwe uyobegwa. Uyu niwo mugabane w'abana b'Imana. Nuko atakintu nakimwe gihishijwe tuyobegwa. Nuko tumenye kwereka ikintu kibaye. Mbega nifate gute, nitware gute, nkoriki. Ani Imana ati ntacyo nzokora ntibi akabanga abasavyi banje, abavugishwa nanje. Mwana majambo babandi bazi aya mabanga. Aba kuberekeye nta kintu kimwe gihishijwe batazomenya. Rero igituma dusumbasumbana nukungene turushanya kumenya ibihishijwe. Nejo bundi ukavumbura ico tutazi uradusize. Ukamenya ico tutazi kweri kimwaje muri benshi ugira ngo nahora ndonga hagati mu ndwi abantu bangana gutya. Hinge ndabe abashitsi muri ngatura abashitsi batugendeye umunsi. No apara batari basa abantu batari basenga hagati mu ndwi umunsi baje. Moje mwaka ndiko ndababona ugira ngo namfise kwane kingana gutya. Fise abantu bahagaze hanze hasi no hejuru. Abandi bugamwe hariya ni kubera kimwaje kumva ibihishijwe. Nta numwe atabishaka, umuntu niko ameze. Amen. Uyu munsi mvuze isi y'imhemu igizwe n'ibice bitatu bikomakomeye. Icambere nibijanye n'inama nkuru y'ivyaremwe vy'imhemu.
igice cya kabiri ni intebe z'ivyubahiro, icya gatatu ni isoko y'ubudandaji yo mu buryo bw'impwemu. Ejo rero tuvuga rero monnaie courante ikoreshwa cyane muri iki gice cya gatatu cy'isoko y'ubudandaji byo mu buryo bw'impwemu, amaraso. Ubundi amaraso ni monnaie d'échange. Kujya umuntu afise bon du trésor, uwo muntu donc nta numwe ashobora kumwugarira, birepresenta ikintu. Niko n'amaraso ndabisubiyemo. Tuzovuga amavaleur yayo, tuzovuga n'abindi biciro bindi cyangwa ayandi mamone yandi akoreshwa, mugabo anitse kwifokasinga kuri amaraso. Ninde muntu yahezagiwe? Murumva mufise amatsiko yo kubandanya mumenya ibi binyegezwa? Urazi ikintu iyo aya mabanga ariko arahishurwa, ikintu kikwereka kuri ko ari ikintu kidasanzwe Imana ikirakora, utangura kumva revolte muri wewe. Utangura kuba ati bwa bundi hahandi hose bambonera kubera ko ntagira access mu bakomeye bafata ingingo. Haleluya. Urazi uvanye n'umuntu umutegetsi akomeye akabwira ati genda kira nimero yiwanje, igihe cyo zogira ikibazo uzoca umpamagara, ni nimero privé yiwanje, iyumvira guha iyo nimero, uca ugenda umeze gute? Wahura utinya ntusubira gutinya, utangura kugira kubahuka. Hari umuntu agiye gutangura kubahuka. Hari abantu babuzuye ubwoba, abantu bumva kumenga nyene umwanya wose biraheze. Iyo ufise iyo avari, iyo ufise iyo approbation, urashaka gushira ukuboko mu mufuko. Haleluya. Hari ivyo dukora utazi ko bizokwitangira imbere bigakiza vyinshi vyopfuye. Siko bikubisho ndavuga. Ibi ndiko ndababwira kugira ngo mwumve yuko aha niho hantu Imana dushaka. Aho urazi muri quartier yacu abasuma barigeze gutera biba umuhana. Uyu munsi bivye nga, umunsi kurikira biba nga, mugabo sinigeze numva umuhana ubako intwaza ngabo umofisiye bigeze binjira ngo bibe. N'abasuma barafisho batinya. Yo kwiba ahari imbwa. Hariyo bigeze harantu bigeze kwiba hari imbwa shiyemesha. Bariba aho hantu niyo mbwa baca bagenda bayivye. Uravyumva? Mugabo sinigeze numva ahantu hari umusirikare bigeze banagira na tentative yo kwinjira aho hantu. Ukuri ko Imana dushaka kubikwerekeye, Satana atange itegeko ati kubimwerekeye muze murabe ku ruhande, ariko abasigaye mwiruke, ariko kubimwerekeye ivyiwe don't touch. Amashimeshi ku mwami w'abantu. Maguruke ku maguru yanyu. Ejo zotangura kare, mushike kare. Uyu munsi yari intangamarara. Haleluya. Igisirikare kidasanzwe cyo mu bwami bw'Imana kiragiye guhaguruswa muri kino kibanza. Intwaza ngabo zidasanzwe, aba ofisiye, aba general badasanzwe baragiye guhaguruswa muri kino kibanza. Haleluya. Mutaretse ibiganza vyanyu, reka ndabahezagire zosura ku munsi w'ejo. Uhoraho Mana yacu, turagushimiye ingene wabanye natwe, ingene watugiriye neza, ingene ukuraduha mwami Imana guhishurirwa ano mabanga. Turarokonesa neza ko n'ubuntu turiko turagirirwa, nibakwe turiko turagirirwa mwami Imana, nibidasanzwe turiko turahabwa. Nta munsi n'umu dukoraniriza hamwe kubw'ubusa, ariko nimba ushimye ko tumenya ano mabanga, nuko washimye mwami Imana kuduha supremacy, kuduha ubukuru, kuduha ubudahangagwa, kuduha ivyicaro vyo kurundi rugezo no kurundi rwego, aho turi hano muri nosi dutsika ubwami budashobora kunyeganyizwa n'ikintu na kimwe. Birivuga ngo bazoba abami mw'isi, bazoganziriza Imana mw'isi. Abo ni buri kurarondera
muri kino kibanza bagiye kuganza hejuru y'indwara zidakira, hejuru y'imfu ziri premature, bagiye kuganza hejuru y'imivumo, bagiye kuganza hejuru ya karande, bagiye kuganza hejuru y'ubukene, bagiye kuganza hejuru y'ikintu cyose cyahora kibakubita hasi, cyahora kibananiza mu izina rya Yesu Kristo. Aho Mana yaje kwizegwa ukoresheje ubuzima bwacu hamwe n'abawe, gitanga cy'abahanga Mwami Imana, ugiye kongera kandi kwihesha icubahiro, ugiye kandi Mwami Imana kongera kuronka Mwami Imana icubahiro kigukwiriye gushimwa hagati y'abera. Ijambo ryacu kugira ngo n'ibiti byatewe n'Uhoraho kugira ngo bimutere icubahiro. Turi hano kugira ngo tugutere icubahiro. Ibi byose ni kugira ngo tugutere icubahiro. Ibi byose ni kugira ngo dutume izina ryawe rimenyekana mu bansi bawe. Urakoze, uri mwiza, urahambaye, ugira neza. Izina ryawe rikomeze guhabwa icubahiro ubu kugeza ibihe byose. Ubandanye kutuganiriza kandi n'ejo dushoboze mu izina rya Yesu Kristo. Ishengero ry'Imana muti, ishengero ry'Imana muti, irya gatatu ishengero ry'Imana muti. Karibu mu ishure ry'ivy'imhemu, mugendere mu mahishurirwa adasanzwe ryaduteguriye. Haleluya.